Ndabaramukije cyane ndabaramukije ndayifuza amahoro y'Imana abane namwe mu wese bivanye naho aherereye. Umunsi tugira tuganire ku rukundo rw'umwana n'umuvyeyi. Baraca umugani ngo akabura ntikaboneke ni mama w'umuntu, akabura ntikaboneke ni mama w'umuntu. Ntituvuze yuko na papa w'umuntu nawe nyadakeneye mugabo ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Hari umwana w'umuhungu yakunda kugira isabukuru ryiwe uko umwaka utashe. Nawe murabizi abahungu bobo abahungu kuri ba mama babo n'ikindi kintu. Abana b'abahungu barakunda ba mama babo cyane. Uwo mwana w'umuhungu akunda gukora isabukuru yiwe kuba uko umwaka utashe uko umwaka uheze agakunda gukora iki isabukuru yiwe. Hanyuma abariko barakona ka video kwanza ndabanza kubasaba utarakora subscribe abanze ayikore, utarakora subscribe abanze ayikore. Hanyuma uwo mwana akama asaba mama ati mbe mama kubera iki je ku isabukuru yanje utigera ubyitaho biva kuki kubera kutitaho isabukuru yanje. Umuvyeyi aramwitegereza aramubwira ati humura mwana, humura isabukuru yawe ndayitaho kandi ndayinezerewe kandi ndagukunda, urabizi ko ngukunda n'umutima wanje wose. Umwana aramusubiza ati none kuye ko isabukuru yanje kenshi utigera unkorera nkubwire surprise biva kuki. Umwana mama wiwe aramusubiza ati humura ku myaka 18 nzogukorera surprise, niba kwiza imyaka 18 nzogukorera surprise. Umwana arishima aravuga ati uwo munsi ndawurindiriye kandi ndawurindiranye igishika. Hanyuma wa mwana gusa yarasanzwe agwaye ingwara y'umutima. Ingwara y'umutima niyo uwo mwana yaragize gute yarasanzwe agwaye. Burya rero niko ashikanye imyaka 17 burya wa mutima uramufata aragwara araremba. Amaze kuremba niko kuja hehe kwa muganga. Mama baramutwara kwa muganga, amutwaye kwa muganga abaganga baramuvura barakora ibishoboka byose baramuvura. Umwana araremba gose niko abaganga kubwira uwo mwana na mama wiwe ati mwana uraremvye ariko umutima wawe nihaboneka umuntu aguhereza umutima uzobukomeza ubeho, nutaronka umuntu aguhereza umutima ntuzokomeza kugira gute kubaho.